twongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye tubaha ko amakuru ya geopolitique. Aha ni kuri Yaganawe, ni kuri Robohundiye tanu. Tubaha ikaze rero mwebwe mwese mudukurikirana, tugiye kuyaga ku ngeno novuga yuko abantu benshi ataco bayivuze ko turaza kuyaga hanini kujanye n'amasezerano leta z'ubumwe za Amerika yagiranye hagati n'igihugu ca Kongo ku bijanye no gufatikanya mu vya gisirikare ndetse no mu bindi, ariko igikuru ni muri gisirikare. Niyo mpamvu mwabonye yuko nikoze kuri wa muntu wacu, wa muntu wanyu atugamburukira, wa muntu yama agerageza kutushakira amakuru yari hose kugira ngo dushobore kumenya uko akarere gapanze. Bwana Diodoni, ntangura ndakwakira. Ego nanjye ndashimye ko munyakiriye. Mbe uvuze aha ni kuri Yaganawe, Yaganawe TV Robohundiye tanu. Reka nongere ndamutse abo kuri Yaganawe nkumbure ni ryambere cyane, ni ryambere vraiment nkoze ikiganiro hano. Nkumbure niteguriye kubaha iginyishu ku byo nsanzwe nzi nkwirikirana muri ivyo bijanye n'amasezerano ya leta zunze ubumwe za Amerika na Kongo. Nuko tuca twinjira mu nkuru yacu y'uno munsi, nsaba abadukurikirana gukora subscribe n'ivy'ingenzi kugira ngo tubandanye tubaha amakuru yimbitse kandi meza. Numuhamagaro tuzokomeza tukore, tubasaba kudukunda nko kudukundisha abandi, mukundisha ibiganiro byacu kugira ngo baze baramenya ukuri, ntibakubwirwe ahubwo babe mu bambere bavyiyumvisha. Cyo gukora ni subscribe, bituma ikiganiro cyose dushizeko kigushikira. Muri ino ngingo tugiye kuyaga, tugira tuyage kujanye n'ingene umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Kongo Tereza Kayikwamba Wenga hamwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya leta zunze ubumwe za Amerika n'ayandi makungu wo mbita Marco Rubio bashize umukono ku masezerano ya gisirikare yibanga. Murumva leta zunze ubumwe za Amerika ubu zizomenyereza ngo zongera zitanga ibigwanisho kandi zikomeza igisirikare cya Kongo, harimo no gutanga ibigwanisho biremereye. Ni ikintu gishasha nuvuga yuko ni ikintu ciza kuri Kongo. Abantu benshi babihaye indi siguro, babona yuko ari irimbukiro ry'igihugu cy'u Rwanda kubera ko ari cyo muzi yuko kizonze umutekano mu gihugu cya Kongo. Diodoni, niyo mpamvu nakuzanye. Aya makuru ndazi yaragushikiriye. Ego amakuru nkuko mubibona jewe ko uko ndabifata ahari amakuru rega twama twabariye abantu benshi rimwe na rimwe bakayafata minenekwe. Reka ninjirire neza ndakubwire filme yasohowe n'abanyamerika 2019 bavuga yuko iyo filime ivuga yuko igisirikare ca leta zunze ubumwe za Amerika kizoza mwibanga kigafasha igisirikare ca Kongo FARDC mu gufata criminel de guerre, un chef de guerre, kandi bongere bahane bahashe n'ikiroberi ciwiwe. Ako kantu hari abantu batakumvise neza, ndashaka kugasubiremo. Nguma ndagasubiremo. Filime yiri muri bashake bayirondeze, nawe uca ushaka kuyirondeze kuri iri kuri Netflix. Ni Siri Team saison de épisode 14. Ego handitswe ngo iyo filime ivuga yuko ariko adukurikirana bayandike. Ego ivuga yuko l'armée donc Amerika izoza sous couvert pour aider l'armée officielle de la République démocratique du Congo ni FARDC pour capturer un chef de guerre et mettre fin aux agissements de sa milice bizorangira qui est le criminel de guerre en RDC. C'est le président du Rwanda Paul Kagame. Hamba rero niwe bari fish kuko nta abanyamerika ntibashobora kubyuka umunsi ngo bakora iki. Ibyo bintu byapanzwe kera kandi byatangwe gupangirwa kuri inde Felix Tshisekedi akiza ku butegetsi. Akiza ku butegetsi yajeho ku buryo na leta zunze ubumwe za Amerika zabigizemo uruhara. Kagame ntiyashaka Tshisekedi, Kagame yashaka uyundi. Ariko telefone zihuta ziva muri leta zunze ubumwe za Amerika bavuga bati wewe Joseph Kabila ugomba kuva ku butegetsi kandi ugasigira opoza. Kandi mu bopoza bari bahari
umuntu yarazwi ni Felix Tshisekedi kuko bavuga bati ni umwana wa Etienne Tshisekedi umunyepolitike akomeye cyane muri leta ya Kongo. Ego kandi bari basanzwe bazi politike yabo. Ego rero uno musi umuzo wa Donald Trump gushikana ku ndota abakongomani nirimbukiro ry'abanyarwanda nyimba gushikana ku ndota abakongomani kurimbura abanyarwanda. Leta y'u Rwanda umva sukurimbura abanyarwanda no kurimbura leta ubutegetsi bw'abicanye ubutegetsi bw'abagenosideri. Ni kuvuga rero mwico gihe abanyamerika bivaye n'igi accord strategique de partenariat strategique bagiye gukorana n'u Rwanda na Kongo n'ibintu irimo amafiliere maremare cyane gose kuko ugiye kuraba ingene ama partenariat strategique Amerika yagiranye n'ibindi bihugu byubatswe ku rwego rwiza rukomeye. Mugende murabe muri Korea y'Epfo, mugende murabe za Hong Kong, mugende murabe za hariho ikigwa Ubushinwa bugwana na nyamba bakita gute Taiwan. Mugende murabe ibihugu byinshi, mugende murabe abanyaburaya hajya amanyama bafise ntaco bari bafise inyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Amerika niyo yaje bagiranira ayo masezerano barubaka. Rero no munsi rero ni igihugu ca Afrika Kongo nico gihugu cyonyene gihawa ayo masezerano. Kongo yonyene ni kuvuga Amerika igomba kuza kubaka Kongo hamwe izoba nka Dubai. Nuko ndashaka tuanze duhuze ikijenye niyo filme yasohotse 2019 n'aya masezerano yaraye abaye haciye imisi ibiri abaye atewe ku mukono n'aba bashikiranganje kari babiri wa Kongo ndetse n'uwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Tubihuje mu iyi filme biduha igishusho ikiye canke nike kintu twobona imbere yacu cimpinduka ku bijanye n'ibiriko biraba mu gihugu ca Kongo, kubera ko twe dukurikirana keshi imyitwarire inyifato ya Amerika igomba gukora ikintu hari ikintu ibanza gusohora. Mu Burundi bagitegura ivyo kugomba guhaba inhonya bwoko 2015 mu Burundi hari filime ivuga ivyo bari bayiteguye. Amerika yari haja twega abarundi twapfuye ku donc abarundi ni kubera dusenga Imana byari byapanzwe na filime byerekana yarasohotse. Rero kubera abanyamerika Megamind donc bara projecta rero bakibona barakorera kuri kazoza cyane kwara rero ivyo ni ibintu bya projeswe kuva kera kugira ngo Kongo baze bahashike ingene bizogenda. Uko Kongo ugiye kuraba Amerika no musi ni ikibishiramo intege nyinshi kuko Kongo niho hari kazoza ka Leta z'Ubumwe za Amerika, niho hari imari zose hari imari ibintu byose. Hajya Tshisekedi general aba bantu bagomba kumwigereranya umuntu afise igihugu agomba he Leta z'Ubumwe za Amerika bakorane. Kongo ugenda urabe niba uritore hajya usanga ari ubutare. Rero abanyamerika rero kugira ngo bikunde bashike neza muri Kongo bagomba gukubura les obstacles. Rero ya mapartenariat yari kara arinjira nazotuma Amerika ishika muri Kongo rero neza abasirikare bakahaza nk'iwabo ibigwanisho rutura amaradare cyangwa ndiko ndabona ko Kagame bagombe bamunobe nka kujya bakwize Maduro kuko ugiye kuraba nta kintu ni systeme yo kugira bamunobe iri kiraba kuko urabizi neza Tshisekedi ntashobora kuba aho atekanye muri Kongo Kagame akiri mu rugwiro. Ico ntikikunda abantu bose nibabimenye yuko Paul Kagame ari hagati donc ari hejuru ari ku munwa w'ikinogo w'imanga. Ariko Dieudonné dufatiye ku byo basinyiye muri ano masezerano barasinye hagati kufadikanya haba kwigisha ibya gisirikare abasoda ba FARDC kubategura neza kubakomeza ndetse ikirenze ko bavuze ko bagiye no kubaha ibigwanisho bikomakomeye vya rutura. Nihe message Leta z'Ubumwe za Amerika yoba yagombye gutanga ku mwasi wa Kongo narijya kuko iyo hateguye igisirikare no igisirikare kigwanya umwasi iyo message ubona ari iyihe Trump yoba arungikiye president w'igihugu cy'u Rwanda tuzi ko ari mu criminel ngaha mu buseruko bw'igihugu cya Kongo? Message yagombye gutanga bwa mbere na mbere urazi yuko Kagame ariko ku bantu benshi muri Leta z'Ubumwe za Amerika ngo bikunde
bamushikire kwa Trump sinzi ko mwabonye n'igihe agiye kuzerera muri NBA Los Angeles none nukuzerera Erega mwana uko mutabitahuye Kagame ari kariruka arabe yuko bijya bihano ibihano byose bariko barategura bitofatwa ari karamera nka kwa kundi ijatere yari kararabira mu mupira na Obama niho yari hari foto bari kumwe na Obama wigeze ubona wapi bisigura ngo yari kuyerera dogo Kagame no musi nta mukuru nta mutegetsi numwe w'isi yoshaka kumwe kwerekana ifoto biri tuvuge yuko Paul Kagame twomugeranya n'andi ndirimbo yayo ya Jamal ngo igihe ngobana ngo nicisha iwanyu ngo kwari kwitoza iyo urumva rikadisha muri Leta Zunze za Amerika kugira arabe yuko Trump yomuha umubona oya ahubwo araba abantu hamagara abarabe n'udufaranga duke ati nimumfashe kabaye kandi usanzwe uzi ko rero bamwe basanzwe bakorana cyane aba Republic aba Democrat rero bakora bari basanzwe bafisemo inyungu barimo baragerageza kuraba ingene bo ariko mumenya yuko hajya yavuye atacatahanye aca yongera hamagaza ca kintu citwa ngo IPAC hariho abantu baje harimo n'abayisraeliye iki ngo baje ngo kuraba ingene ngo bokomeza imigenderanire ngo hagati ngo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo n'u Rwanda bijya byose nivyo bagomba abanyarwanda bapibiriya kugira ngo berekane yuko ahubwo bagikorana n'u Rwanda bagikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nagomba kubwira yuko ijya rero ni message Trump yatanze abereka ati mwivyo muriko murapanga ntibikunda byaramaze guhera ugenda urabe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri sena mu basenateri mu badepite bose barimo bagenda baranka amaraporo y'ubwicanyi Amerika akora muri Kongo sinzi kurabona n'ujya munyamakuru ari na Veras ibyo ari hagenda atangaza mwajya amabiro uri kumbarira ko bijya bintu uri kumbarira bijya bwicanyi bariko genda ajya amadosiye baguma bakije bizijana wapi ariko ibi bijanye n'ubufadikanya amasezerano yo gufatikanya hagati yabo bibaye mu gihe abantu benshi bavuga yuko Kongo yari yifuje gutera igihugu cy'u Rwanda kugira ngo basobore kuzimiriza umuriro y'irikirava ariko baza kwankigwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko Kiseke idashobora kurasa muri Kigali ibi navyo tuvuge yuko nyamba iramutse babwiye ati turabahaye ingovu bishobora kwemega ugasanga Kongo irarashe muri Kigali canke bazobirika ku bw'imvo zinzira karengane zobigwamo mugamu no muri Kongo harabaye inzira karengane by the way donc uko bimeze umuhundire gatoya sindabarambire ngakubwira impamvu Amerika iri kigomba kubigendamo bukebuke nukuvuga ijya ngoma ya ba Kagame urabona ko abantu bari bagombye gufonga ibintu byo kuzana abantu donc baba minorite ku butegetsi rero Kagame burya yakoranye ibintu byinshi n'abanyamerika bakoranye ibintu byinshi harimo n'ubwicanyi burya rero kw'ibyo bintu Kagame yohava bakoresha militare bagasanga hari ibintu bononye cyane gose rero kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zobuza Tshisekedi kurasa hari ibyo bagipanga ndoko umenya yuko barimo bararondera umusubirizi wa Paul Kagame kandi bariko baramurondera kumutegura neza ze yinjire afise programme muguno musi Amerika igarutse kugomba gufasha uze kuzana reconciliation y'abanyarwanda rero no musi Tshisekedi niyorosho karasayo hari byinshi byo kononeka rero no musi ko Amerika ibyirimo irakora yabonye yuko bimeze neza no musi ashobora kumva rega mva uko bimeze Kagame rega umuntu ahambaye cyane ijya n'induru gusa ibi yabijya abanyamakuru bahaye amahera bikaninahaza natwe buno musi warabonye wa musi president ava hanze ingere twagiye kumwakira abanyanga n'imvuga zajugumiye cyane gose Tanzania Kenya abanyakenya bose baratanga n'abatumva ururimi baravuze ati mu Burundi habaye ibintu bikomeye barabonye ko ari ibintu bikomeye rero bijya bintu byo kuko Kagame yagiye arariha mvuga nyinshi ngo n'umuntu w'igitangaza byasivyo umunsi bamushatse bazomunobesha inkoki nta nguva afise yarakamvutse tubandanye kujanye n'ibi bigwanisho Leta Zunze Ubumwe zoba zigiye gufashisha leta ya Kongo biravugwa yuko leta ya Kongo ibigwanisha atavyo yaribuze yari ifise kandi vyinshi cyane abandi nabo bakavuga ati
aba FARDC bo ntibambara isosi bazobigurisha mbega we urabibona mwiki bino bigwanisha Amerika igomba gufashisha igihugu ca Kongo ni muri ya masezerano kubera ko Amerika ije no kubafasha gukingira imbibe kandi imbibe z'igihugu ca Kongo ni nini cyane Kongo ni nini rero kugira ngo Amerika izi ibeneficie ibyo ishaka donc inyungu yayo izicungere neza muri Kongo bagomba kuhazana amasysteme manini menshi bashinge ku mipaka ya Kongo ihuza n'ibindi bihugu kugira ngo barasire neza umutekano rero urumva ibigwanisho Kongo ifise ndahamya neza ko atari bike mugabo birakenewe ko nubwo bufatanye bafitaniye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babaha ibigezweho babahe na za ndege zaja gufata Maduro bazibaye babaye n'abasirikare bamuhe na za systeme zashika muri Venezuela zikabruya hamwe basirikare n'ufisi inko hajugumira mbe waruzi yuko muri Venezuela abasirikare babona bariko baratwara Maduro badafise ico bokora kubera ko systeme bazanye ikomeye irya rero nayo bashobora kwizana ngaho muri Uvira bakayiduza hariya hanye bagasi nibaza yuko operation mu Rwanda yogorana ya Maduro kuko ya Maduro yari kurundi kuko Maduro niwe mu president wa mbere yararinzwe cyane muri leta muri Amerika muri majefo mbe muri majefo Amerika bavuga ko ari umusirikare wa mbere ari mu president wa mbere yararinzwe de kumutora bagaca babigiranya nibi vyuwo ngaha impande Perezida wa Kanyaru urumva naho bihuri ahubwo je mugaje sinzi ko muri ko murabibona no musi hari igisirikare k'ikoragano muri Kongo cy'aba FARDC cyitwa speciale ya force Hibu arabitwa bahibu ubundi barungitse nani bitwa aba elefa ngwingwana barimo baragwana wa muntu abanyamurenge barakungura amatwi none je numva arimo bazoca bakoresha ari ubutumwa bw'abanyamurenge bariko baracisha mu ngoromenye barakunkuma amatwi bavuga ati aba bahibu nabo ntibasanzwe ndagomba kumarisha ubwoko bwacu tubihebe babivemo kubera ko bagwanisha karanga mutima yego n'abapatriote numva bogurisha ivyo bigwanisho gute ahubwo barakeneye ahubwo barabikeneye kandi ngomba nakubwire ko mu myaka 5 iri imbere Kongo nizo ifise igisirikare gikomeye ngaha muri Afrika n'ubundi kirakomeye ahubwo ibigwanishira bifise hari habuze afise karanga mutima bahari bafisaka ziyanzehe za Kabila nizimara kuva mu zose none baza bazigejeje kure zigejeje hatemba rero no kuvuga no kubwira coco ko gufata Kagame none gaye naho ha kazi special ya force Hibu nuko Dieudonné turangiza kino kiganiro tugerageje kuraba esthétique y'ibiri ku rugamba biraboneka cyane ko igihugu cy'u Rwanda cyana niwe cyatsinzwe mu buryo bugaragara mu bice byose bikorera bene ntambara nta hayisite bariko baragira turashaka udusesangurire utwerekeze kunyishu nyayo ico umuntu wese yo kwibaza kari cyo cyo kiraba intambamye turashaka kutubwira ati muri M23 cyanke mu gihugu cy'u Rwanda murabizi kari yo M23 ko bariko baratsindwa cyane ikibazo bibaza ko cyo bariko kirapfa he mwe baragwana nta contact bafitaniye na Paul Kagame n'abantu bafitaniye na M23 ego gutsindwa kwabo guhagazwe ku kuntu FARDC irikiragwana no munsi itarimwo babandi bajya ruswa ikigira kabiri nuko nibigwanisho birimwo birakora bihambaye burya ko bakongomani barabongereye bafise sinzi urabo n'ingene baba bambaye bajya basirikare babambaye equipment tout nukuvuga umwaze n'ingene yambaye aha byose aha hose baba biteguye kabisa kwiye donc bari kwagwanisha ibigwanisho bigezweho ikindi naco nuko ugiye kuraba Kagame ari ku gitutu yabana Leta Zunze Ubumwe za Amerika barababariye yuko bategerezwa kuva muri bijya bice byose bafasha ariko baravyanga rero ko bashimye kugwana kuri kote ya Kongo baca bongereza ibigwanisho kugira ngo batumure neza sinzi kuri amakuru twumvise nuko no muri barimo baregereza igisagara ca Bukavu ya ku birometero 25 gusa rero ndakwereke impamvu barimo baratsindwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo ziyempiritse makya kintu ze rero zirimo zigenda zirasutena bajya basirikare bamwe baragwana harimo na coalition urazi ko n'abarundi barimwo bakagenda babafasha no mu kubarabira ikirere ego no musi Kagame ntashobora security ya voilà rero no musi kandi ukwezi kwa gatatu kugombe kugere sinzi ko mwari none mubizi
kandi ukwezi kwa gatatu ugomba gutangura n'ama entreprise ya Amerika yinjira muri Kongo kandi ama entreprise ntashobora kuza hariho ijyangwana oya aho umwana bashobora kumva Bukavu yabaye libere ewantu mwasi yirutse rero bagomba bariko baratsindwa bivanye nuko gahunda yo kubirukana nayo yatanguye rega ubundi bwa mbere nta offensive ya Tshisekedi barimo barakora akora defensive vraiment ariko no munsi bariko barataka mu attaque vraiment rero ari mu attaque umva neza yuko biriko birakomerana abasirikare b'u Rwanda bari mu gupfira ubusa bari kumfiye rero bariko bagwanisha ibinyoma bajya babita abahetse isezerano ry'ikinyoma none wumva ni baheka isezerano ry'ukuri barayo ko badatsinda Neva we yababwiye ati yo babasenga Imana yo bahishura ati yabasenga Imana ati yoberetse nayo gabane ngo baragira bakabireka harya n'ijambo nuko Dieudonné tuyaze vyinshi kandi vyiza mu kurangiza kino kiganiro cacu reka ndagusabe ugira akajambo gasoni karungi ubwira na cyane babandi nyene twamatibo turavuga cyane mu kino kiganiro ubutumwa bukwerekeza ku banyarwanda dufatiye kwijanye no gufadikanya mu buryo bukomeye kugiye kuba hagati ya leta ya Kongo ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika nike kintu nk'umunyarwanda akwiye kwinengesera nike kintu umunyarwanda ari wese yaba umunyepolitike cyangwa atari umunyepolitike akeneye kubona yuko gishobora kuba nk'ikidasanzwe nikiba ntazatungurwa cyangwa atangara ubwa mbere no babarira ati nibahige kumenya ukuri bareke kuguma mu binyoma ego bareke gutamba indirimbo bagatamba umudiho batazi ibitero byo ndirimbo ego nibarondera ukuri nibumviriza ibiganiro tubaha kandi azimona bamaze iminsi babikurikirana nibavyumvirize kuko nivyo biri mu kuri kandi nibamenye ukuri bazobohoka bakire kuko niyo bakomeza kumva ngo Paul Kagame ngo yagiye muri leta zunze ubumwe za Amerika ngo yavuganye ngo na Trump kandi atari ibyo yabahenze bizokomeza kubagora nibamenye ukuri daboro kuko ukuri kurafasha kandi ukuri kurabohora kandi niyo bamenye ukuri kuzobafasha no kugira iki no kumenya position bashobora gufata nibamenye ukuri kandi bumve yuko amazi ya kera atakiriho mu donc amase ya kera atagiho mu rutare kandi no munsi ibintu byamaze guhinduka uwo bahora bumva ngo ni gipurizo ubahora bumva ngo ngurungu rigaragara bagatuka Felix Tshisekedi bakaje bagomba kujana na perezida w'u Burundi nagomba bamenyesha yuko abo batutswe ivyo vyose nibo bayoboye aka karere badashatse kumva bazibonerako nuko Dieudonné reka ndagushimire cyane ku kigoro gumutugirira cyane mu kudutohoreza amakuru yo mu karere no kutwereka byinshi mu vyo benshi batarabona ndakukengurukiye reka nanje ndabashimire hama ndabwira ko je ntacika intege umupatriote ntacika intege uko umupatriote nta natsindwa idayere cyo gituma ubona ndayishimiye kumutsinda nicyo ukunda Tshisekedi nishobora kumutsinda abapatriote ntibacika intege kandi bamana morale nuko kanacishimira cyane mwebwe mwese twabanye mu kino kiganiro ni kiganiro cy'ingenzi ni kiganiro cyari gikubiyemo ibintu byinshi umugani w'abanyarwanda ndizere ko cabagoye neza tubasabe rero mu kandi subscribe nyama mutarabikora like ituma ibiganiro byacu bigera kuri kandi bikatuka ko mwabikunze rero mudukunde mwongere mudukundisha abandi kugira ngo uno muhamagaro dukomeze kuwukorana ingufu nyinshi tunabakorere vyinshi mutari mwiteze mu kubaronderera ukuri kose iyo kwinyegeje bye bye